muri iyi si tubayemo buri gatondo uvyutse uzobona abagenda bakikama, abandi baduga, abandi bamanuka, bose bige nibo bagari kubabaza, uzosanga intego nyamukuru bafise ari guhiga amafaranga. Ariko ayo mafaranga bahiga ni bake bayagerako. Yego uzoronka yo kurya, uronka yo kuvuza umwana bikugoye, kwishura inzu, ugume wiyimukagurika kubera kubure amafaranga buri munsi akuzindura ngiye kuyarondera. Mu buryo bwihuse, iyi si yose muri rusange ifise abanyamamiliyaridi 328 muri rusange. Abo nabo bakaba bafise amafaranga angana triliyoni 16 n'igice kimwe z'amadolari y'amanyamerika. Ndasubiramwo, ku isi yose hari abanyamamiliyaridi. Nimvuga umunyamamiliyaridi ni wa muntu afise amamiliyaridi nyene menshi kuri za konti. Kindi kandi burya agaciro k'amafaranga bagapimira ku idolari atari uko aryo rya mbere, ari uko ndetse idolari ari igihugu ca mbere ku isi cihagazeho gusumba ibindi. Bivuze ngo ku isi yose muri rusange dufise abanyamamiliyaridi 328. Bakaba bafise amafaranga angana triliyoni 16 n'igice kimwe mu butunzi bwose bwo kwisi nyene bibitseko. Kugira ngo vyumve neza, tubigabaguye ni kuvuga ngo bishingiye ku gitsina, abagabo bahari b'abanyamamiliyaridi ni 2622, aho abagore bari ku gitigiri cya 406. Abo nibo batunzi bahari ku isi. Ayo mafaranga tuvuze ngo amamiliyaridi ashingiye ku madolari, kuri benshi muri twebwe nk'indoto kugira ngo umuntu ngo azoyagereko. Ariko bivaye n'agacurimwo, birakunda ko muri ubuzima ushobora kwihaza mu bintu byose ukeneye. Hari ibintu bibiri bita mu Congereza ngo wants and needs. Ni kuvuga ngo ivyo ubukeneye n'ivyo ubushaka ni ibintu bibiri. Kugira ngo wa muntu azinduka buri munsi agenda gutera ngo arindiriye akazi cyangwa agiye kurondera akazi, agiye kwiga amafaranga, kugira ngo azogere basi muri gwa gwego bivanye n'igihugu arimo, azokwite wa muntu yihaza mu byo butunzi busanzwe basi, naho utogera muri gwa gwego ngo mamiliyaridi nk'abandi bafise amadolari. Ariko basi mu gihugu urimo bivaye naho wavukiye, kuko hari inzozi usanga ziguye mu buzima, ariko si bose burya bizorangira batunze nk'uko isi yose bayifuza gutunga. Niba baza buri umwe ntawe uzokubwira ngo je indoto mfise ni kuzokwikenera, yata amafaranga mfise ngo niho nzokwiberaho neza. Oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo, yego mu gitabo c'imigani ngo mana ntuzompe gutunga cyane ntibizotume mpaga nkarengwa tsone Imana imaziki. Kurundi ruhande ngo ntuzompe no gukena, ejo ntazogutukisha mu bantu. Bara yamaze ngo umukene burya ngo na nyina ntamukunda nyine. Ibaze ko ubutunzi bw'isi yose muri rusange uri mu biganza bw'abantu 300 vyonyene. Muri aba bagore ni majarane hafi n'8. 200 na bakabara abagabo. Ariko inzozi tugira twese nk'abana b'abantu kuba abatunzi ni bangaye bazigera ko muri ubuzima. Benshi bazokubwira ngo umutunzi rega ngo ntazoja mu ijuru ngo kubera ngo horoshe ko ingamica mu jisho y'urushinge. Niyo teoloji ihari kuva kera muri Afrika, ariyo mpamvu twakomeje gusenga cyane ntitwakora. Ariko burya abasenga cyane niho baronka amafaranga cyane. Ubundi yo kubera iki mu rusengero bakene bigira 10 niyo bitabonetse abantu bakirirwa biswe ngo nibisuma ngo bari kwiba Imana muri zo gahunda. Ariko kuri guhari ni kume konyene abantu bose ku isi dukeneye gutunga. Ariko niba ngahe batunga rero, ni gute wosangwa muri gwa rutonde rw'abantu 300? Yego naho to basi mu miliyoni y'amadolari, ariko wisange basi mu mamiliyaridi y'amarundi. Biragoye? Oya, ntibigoye. Kugira ngo umenye ukuri kwibanga ry'amafaranga, uko amafaranga ubwabyo nibanga, wibanze ukore subscribe kuri chaîne yacu ngaho kugira ngo ibiganiro by'ubwoko bwose uzorubisanga kuri chaîne yanyu mukunda muri benshi twa Malengo Media. Kandi navyiza kutabumwimanyi ko turabazi bijya abanyafrika benshi muri bo bumvise akantu keza bakigomeza ko mugaye bibi bakabisangiza abandi. Ubwo ni wumva noge wo ufata ikiganiro gisangize mugenza wawe, nawe tubwire ivyo yumvira ngaho munsi muri commentaire kugira ngo tujane tumeze neza. Isi bugifise abantu benshi bahereye ku busa, ico bita from scratch, ni kuvuga guhera nyine kuri bwa bushwambagurike bwo munsi
barabakene ariko nyuma y'igihe baza kwisanga barakize. Nibihe banga bakoresheje sasa nivyo tugiye kwiga ku uyu munsi kuri yasheranye mukunda yashere yitwa Malengo Media, aho mwiga mugasobanukirwa ibintu bikamera neza. Hari abagabo nka Steve Jobs mukamuzi ko yasezeye nyene Apple ni company, hakabo Jeff Bezos wa Amazon, hakabo kandi Mark Zuckerberg wa Facebook, hakabo kandi hamwe na Elon Musk wa Tesla canke SpaceX. Uyu muri iyi minsi bigasigaye avuga ko vyinshi nk'umutunzi wa mbere ku isi. Uyu mugabo ugiye kwiga ukuntu cyangwa ugiye kumenya ukuntu uyu mugabo yagiye gutunga ni ibintu byo gutangaza cyane. Yego ntiyavukiye umuryango w'umukene tiririri oya, ariko yaragwanye kugira ngo agere hageze uyu munsi. Uravye neza by'ubutunzi bwa Elon Musk ahanini buva mu byiyumviro vyiwe agenda himba hirya no hino, igishoro ni kuvuga amafaranga imita yagenda asuka mu makampani yandi kugira ngo vyumve neza ubutunzi bwiwe naho bwavuye. Kurikirana ngankubwire, Tesla ni company yiwe. Iyi company ndetse nk'imikora by'imodoka bikomeye bikoresha umuyaga nkuba, ibintu nk'ivyo onye, ni imwe mu vyatumiye umugabo agira amafaranga menshi. Muri iyi company afise imitahi yo guhera kuri 13 mpaka kuri 20.5% muri company ya Tesla. Naho agaciro k'imari cyangwa k'isoko kakomeje kugabanuka kagenda kukaduga kamanuka muri niko bimera muri business nyene, ariko vyatumye ndetse isoko rya Tesla riba hafi rirenze trilliard 1.5. Urumva amafaranga menshi si make nka company nyene. Kandi burya naho yakomeje guha n'ibibazo vyinshi, bimwe mugasanga birakomeye, ugasanga barahomvye nk'amamiliyaridi ibihumbi 7 canke amajana 880, ugasanga bigenda bigabanuka kandi vyiyongera, nuko bigenda mu isoko ya business. Ariko kandi burya uyu mugabo akaba afise kandi indi company yitwa SpaceX. Muri iyi company naho uyu Elon Musk afisemo ndetse imigabane ya 40 kugeza kuri 42% byo muri SpaceX. Bivuze ngo ni company igenda sesenguriye hanze mu kirere ku buryo agaciro ko muri company kagiye kungerekana hafi miliyoni z'amadolari y'amanyamerika nako miliyari amajana 350. SpaceX iyi nayo ubwayo yagiye yakira amakontra menshi kuva muri NASA y'abanyamerika n'abandi bakira benshi bagomba gukorana nabo, yaho hagiye asinya amakontra nabo mu rwego rutandukanye mu buryo bwinshi, kandi bituma kandi uburyo butunzi bwa Musk bugwira. Hari ibindi yagiye akora bena amafaranga muri zo gahunda kugira akomeze akire. Muri harimo nka XAI, ni kuvuga X Artificial Intelligence, ni kuvuga bwa bwenge nyene barema, bwa bwenge barema abana b'abantu mu birobo. Bimaze kumva nka byinshi mu minsi yeza, mwumvise nka Sophia, nabe tugiye kuvye ko tumenye ngo bimeze biti vya Sophia navyo. Ni kuvuga XAI, X Artificial Intelligence. Iyo oya nayo yatanguye nka company sanzwe mugaye kemaze kwegeranya amafaranga menshi cyane, kandi muri iyo company naho Elon Musk akaba afisemo imitahi ya 54% na miliyari 22.6. Hakabo kandi hamwe na The Boring Company, kuvuga n'ubwubatsi nyine bwa za tano zanzira zo munsi, aho ndetse agaciro kagiye gatumbagira ku miliyari hafi 5.7. Musk akaba afisemo ndetse muri iyo company kandi 80 mpaka 90% muri iyo company nyine. Urumva ko afisemo atari make. Hakabo kandi Neuralink, ni kuvuga brain computer interface, sinyabwonko gusa ahubwo n'ubwonko bw'imashini koko. Aho naho hafi imiliyari 5. Akaba ari ndetse umunyamigabane mukuru muri company Neuralink. Akaba kandi buryo afise na X, kera bayita ngo ni Twitter. Musk afise ndetse imigabane ya 74 kugeza kuri 79% byo muri X, ariyo kera bita ngo ni Twitter. Naho byagiye bihindagurika, niko bimeze mu isoko nyene, ibintu birahindagurika. Bivuze rero ngo uyu Elon Musk afise amafaranga menshi bishingiye hanini ku mitaha agenda arunda mu makampani atandukanye, ari byo muri Afrika benshi muri twe usanga vyaratunaniye, ariko dutegereza kubigenza uko. Ni imwe mu nzira zishobora gutuma nawe ugira ico wigeje ku muri ubuzima ukitwa umunyamafaranga, kuko burya nta muntu w'umutunzi kwisabaho yatungishije no kuba akora business imwe, uyo ntabaho. Bisa no gufata amagi yose burya ukayakorera umwana ku giseke, urumva sitaye baye. Ariko umunyabwenge burya nashobora kubika amagi yiwe yose mu giseke kimwe, oya uburi kurahomba. Ivyo ntibishoboka.
uyu mugabo rero bita Elon Musk muri Tesla, ubutunzi bwe bwakomeje guhindagurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mugabo kandi aracafatwa nk'umwe mu bambere bafise amafaranga menshi kubera hanini Tesla nyene, ndetse no kuba yarinjiye muri politike bigatuma kandi amafaranga yiwe atumbagira ku buryo muri 2024 muri Kigarama amafaranga yari afise yari imiliyaridi 186 muri Kigarama 2024, ariko byaramanutse gato ku buryo yisanze ku mafaranga imiliyaridi z'amadolari y'amanyamerika 330 mu kwezi kwa gatatu 2025 uyu mwaka turimo nyine, kubera nyine imihindagurikire y'amasoko muri zo gahunda. Ariko tukibaza rero bigenda gute kugira ngo umuntu rero business akora cyangwa ibintu byose akora kugira ngo abashe kuronka amafaranga amere nk'abandi. Burya biraryoshe ko umugore atagusuzugura kubera ata amafaranga ufise, biraryoshe ko no mu muryango inama iba ari uko uhageze kubera ufise amafaranga, ariko ata amafaranga ufise urakeka ari nde yopfa kukwitaho uko nyine nta numwe. Impamvu ni iyihe? Impamvu nuko atari umwe ukwitaho muri iyi si ni ko ata amafaranga uba ufise. Nigeze kubabwira inkuru y'umugabo umwe rero yakuza Kenya, yavutse iwabo bakenye, akura Kenya mpaka, ariko Imana imugira itya. Mugabo ni nkubwira Imana ntibibwire ngo buri munsi Imana niyo ituma abantu bakira. Oya, Imana yaguteretse ku isi gwereza ubwenge bukoreshe kugira ngo ukire. Umuntu wese akiri muzima gifise amaboko akora n'umutwe ukora n'amaguru akora neza atabumuga agendana nabwo, uyafise amahirwe yo gukira mu gihe akuye amaboko mu mpuzu. Ariko si buri wese akuye amaboko mu mpuzu birangira akize, ariko imbaraga gushira mu gukora bituma kenshi na kenshi wisanga mu rutonde rw'abandi bashobora kumbaho neza nk'abandi bose. Uyu mugabo rero burya ntako atageze kugira ngo azoronke amafaranga, mugabo arayabura. Nyuma y'igihe uyu mugabo aza kuyagwako, akimara kugwa ku ifaranga icyakurikiye n'igiki, abari bose batangura kumwubaha. Hambere nta wigera mwubaha, oya, ariko akimara kugwa ku mafaranga batangura kumuramutsa, kumuramukisha, ku buryo hageze igihe iyo bamuramutsa kuba yarazi ubukene uko bumeze, yaca guha udufaranga ati genda bifashishe ndabona urashonje muri izo gahunda. Ariko nyuma y'igihe uyu mugabo aza kumenya ko basigaye bamuramutsa kugira ngo abahe amafaranga gusa, kandi ko bamuramutsa kubera afise amafaranga. Uwamuramutsa wese aca kubita kuri ya begi yagendera amafaranga ati niba baramukije rega sije baramukije, kuko ata amafaranga nkigira cyagiye nyiri umukene nta wigera nyitaho nta wandamutsa. Ariko ubu ndonza amafaranga batambye kunyiramukisha, nimwe muramukijwe sijiwe muri izo gahunda. Bivuze ngo nuronka amafaranga ni icyubahiro kiraza. Barayamaze ngo nuronka akanoti bazokwita mutama, naho ubukira umujene bakwita mutama nyene. Kubera iki? Amafaranga burya ngo hakubise haroroha. Ariyo mpamvu intego ya buri umwe ndi gukorera Imana icya kabiri guca amafaranga, niyo gahunda. Bivuze rero ngo nimba ukeneye kuba umunyamamiliyoni, basi umunyabihumbi, basi duhere ku munyabihumbi, hari gahunda uba ukwiye gukora. Hari abantu bashobora kuba ugasanga mu buzima ntaratunga 1,500 vyiwe bwite, abo ni benshi bahari. Ariko wowe nimba ukeneye kumera neza utanguze business yawe, tangura kwanza kwiga gahunda yo kubika amafaranga, how to save money and become rich. Uko kubika amafaranga, gahunda yo kubika burya icyo bita mu Giswahili nimba ari yazina nyene kubika, nko gushira mu kigega. Kera bakiri bato wasanga bakisha ubukese bw'imbaho bagashiramo udufaranga, naho kenshi byaharangira bafashe ubusinga bagakurayo, mugabo byagaragaza ko bari kubariyumvira kuri ejo, kuko nka kiremwa muntu yego uyu munsi ni gwacu nejo ntituhaze, mugabo kandi kuba utazi ejo hawe nijo bituma ahubwo ukora cyane kugira ngo umere neza. Bivuze ngo icyambere banza bige technique zo gusaving, ni kuvuga kuwekeza, niko babita mu Giswahili, kubika amafaranga kugira ngo azogufashe ejo mu migambi ufise. Icyambere create budget, ni kuvuga fata kora budget, amafaranga ukoresha abangana gute, akora mu biki, abagiye he. Urumva budget nyine yuko ibintu amafaranga y'icyo akora muri make. Iyo bakubwiye ngo create budget, ni ngingo indwi gusa tugiye kurabira hamwe, sibyo? Ni kuvuga create budget, kora budget y'ivyo amafaranga yawe. Hari umuntu abonye twema araguze, abonye iki araguze, abonye allonge irenganye araguze, abonye triplex irenganye araguze, abonye akaradiyo ka bluetooth, ugasanga umuntu afise radio 5 mu nzu, ukibaza afise amatwi 5. Urumva onye nizo nzira z'ubukene ahubwo.
kora budget. Amafaranga yasohoka gute? Aya mafaranga uzoyakoresha iki muri uko kwezi? Ni kuvuga iyo ufise budget, ni kuvuga budget y'amafaranga. Tuvuge nk'ubu ku kwezi urapima kwanza, reka nahora njya ibihumbi 500 ku kwezi bivaye n'amadepanse yanje, reka manure ngire desa. Ukiyima biba vyiza burya kubaho nk'umukene ukazoruhuka nk'umwami. Kora nk'umukene uzoruhuke nk'umwami. Erega nta muntu kwisa bagomba kuzokora mpaka apfuye. Oya, haragera igihe cyo kuruhuka kuko imyaka ufise ubu unye ni ikwemerera gukora nimba uri munsi y'imyaka 30-40. Ni imyaka ikwemerera gukora cyane, ariko inyuma y'iyo myaka ugeze kuri za 50 kuduga cyangwa 50 kuduga, iyo ni imyaka yo kuruhuka wararondeye. Kuko burya inzira yo gukira, burya mu myaka 20 urashobora gukira ufise ubwenge ku buryo nyuma yaho uzoruhuka nimba ntahuye neza. Utarakora budget rero amafaranga uko asohoka ubivuze ngo ufise ikibazo kandi kiri seri. Kora budget, niyo bizogufasha kumenya ngo amafaranga nunguka ndayakoresha mu biki, ndayagenza gute muri izo gahunda. Icya kabiri, prioritize your needs over wants. Ndasubiramwo, icya mbere ni create budget, kora budget yawe. Icya kabiri, koko iyo ukoze ngo budget, track your income, ni kuvuga ngo kurikirana amafaranga uko yinjira and expenses. Urumva, create budget, kora budget, track your income, kurikirana amafaranga yawe yinjira bivuye. Ufiyatura amatafari ngo winjize bimenye, uracuruza amagi bimenye. Urumva, ufise akazembure menya amafaranga yawe yose ava uko yinjira. And expenses, track your expenses, menya uko yakoresha rero. Kumusugura iki? Urakunda utuyoga? Nimba ukunda ubuyoga, nimba ukunda amacupa nk'5 kubera ko utonywa 2 uyu munsi ugenda ugabanya. Bakeka inzoga, ninde bahaye umudare wo kunywa inzoga nyinshi ku isi? Nta n'ubwo. Track your expenses to understand where your money is going, kugira ngo umenye ngo amafaranga yawe ariko arajya hehe. Point number 2, ingingo ya kabiri, prioritize needs over wants. Ni kuvuga ngo shira imbere ivyankenegwa gusumba ivyo ushaka. Hari ico bita ibintu biri nkenegwa vya bindi ubuze nyene ubuguwe. Focus on essential expenses. Ibande hanini kuri vya bintu ubukeneye. Ni kuvuga amafaranga usohora uyasore kuvyo ukeneye gusa. Nk'urugero, urumva niho kwiriga ubusa amafaranga yafise. Naho nyene kubera ikugura inkoko, nimba ukunda inyama kubera ko utogura inyama ya 2 uburage kubera ufise intego. Burya biba vyiza kuziganya amafaranga uzi intumbero ufise ejo. Mugabo utazi intumbero yejo, hari umuntu ashobora kuba atamugamba afise. Amafaranga yose aronse abayizera ko akaza afise, ninko dufate nk'urugero nk'umuntu ari umukonvoyeri. Aravuga ati je nakubita amatura 2 mutakura vile mutakura vile nk'ivyo onye ndaronka amafaranga nejo bisi zosa nongere nkore amafaranga yamahu no munsi ndayajya ndayamare ejo nongere nkore ndayamare. Uburi kurakora ata migambo ufise ata ntumbero. You need to set your goals. Tegeza gushira intumbero zawe muri gahunda kugira ngo ukuri kurakoresha amafaranga uzubenye uko bigenda. Sinzi nimba muri kunyumva neza. Ariyo mpamvu kubira ngo prioritize needs over wants. Shira imbere ivyankenegwa gusumba ivyo ushaka. Erega nta muntu atogomba laptop 2, nta muntu atogomba ekuteri nka 5, nta muntu atogomba burya ibirato vya Gucci za Balenciaga vyinshi pe, nta utobikenera. Twese twobigomba vyinshi. Ariko rero ivyo ni nkenegwa canke n'ivyo ushaka gusa. Ivyo ushaka rero ntacyo bivuze, ahubwo ivyankenegwa, ivyo ukeneye mu buzima. Habaho gukenera, umuntu akenera kubera kenye ico kintu. Bari kuvyumva? Iyo ukenye ikintu rero, ico kintu nyene uragiharanira. Nuko bigenda. Bivuze ngo kugira ngo vyumve neza, dufate nk'ubu indya n'ivyankenegwa, si ivyo ushaka. Oya, abantu ntibajya kubera bashaka kujya, bajya kubera ari ngombwa ko bajya kugira ngo babeho. Tuko tangira urumva nyene urapfa, niko bimeze. Ubwo rero ushira imbere needs over wants. Shira imbere ibyo ukeneye vyankenegwa gusumba ivyo ushaka. Ivyo ushaka nibiguhombya, nibituma utagera ku ntego yawe. Ariko kandi ivyo bose iba mu gihe usanzwe ufise intego nawe, ata ntego canke intumbero nimwe ufise urubufise ikibazo nyine. Ico utiwe. Nikuvuga focus on essential expenses like rent. Shira imbere amafaranga usora umenye ati ivyankenegwa nimba upanze amafaranga y'inzu utegerezwa kuyariha. Nimba utakeneye kurara munsi y'imiferege, urumva kuri amafaranga y'inzu
ivyo onye ni vyankenegwa. Ivyo ni vyankenegwa, si kuvuga ngo ni vya bindi ngo ni ivyo ushaka. Ya nta muntu abashaka kuriha inzu, nta muntu ashaka kuriha inzu muri iyi si, ariko ni ngombwa kwiriha ko ari nkenegwa, ko si gwawe itongo, si igihe rega wanse kuriha barakwirukana. Ivyo ni vyankenegwa, si ivyo ushaka. Ikindi kandi gupanga inzu, kwishyura amafaranga y'inzu, nimba upanze naho nyene utilities bya bindi ubukeneye mu nzu nyene, nimba ari gas utegerezwa kwigura kugira ngo uteke, nimba ari amakara utegerezwa kuyagura kugira ngo bateke, urumva. Food nimba ari inge utegerezwa kuzigura kugira ngo mujye, utaguze inge urakeka aho beshwa n'amasengesho. Ya ivyo ntibishoboka. Number 3, build an emergency fund. Ni kuvuga hari ukuntu rero ubitsa amafaranga mugabo kandi ku rundi ruhande ubitsa n'ayandi. Tuvuge nk'ubu unye ukwera nk'amafaranga 500 ukavuga uti mu byo nakoze nasanze 200,000 ku kwezi yombera, iyi 200,000 indi ngiye kuyibitsa, urumva. Hanyuma iyo bakubwiye emergency fund ni amafaranga rero y'ivyo 100,000 ukabishira pembeni, ukiyumvira ko utanayafisa ahubwo. Iyo rero mu gihe byagukomeranye gukora kurage y'umugambi w'igihe kirekire uca bikora kuri bya 100,000 bya pembeni wamubika. Ubwo ni urugero ndaguha, nimba uvyumvise ubw'Imana ishimwe, nimba utavyumvise mera nk'usubiza inyuma gato. Okay, ikindi rero ni kuvuga save 3 to 6 months worth of living expenses. Hari amafaranga ubikaye mu mezi 3 canke 6 yashobora kugufasha mu by'imibereho nyine. Point number 4, icyakane, invest wisely. Imitahe wishire mu bintu mu bwenge, pana uhuzagurika hajaga company karaho ngo ari kurondera abantu ngo bashora amafaranga ngo bazobungukira ngo uce ufata mugende kuyoramo babivye nabo. Amafaranga yamenye ico yashoramwo. Consider low cost index funds. Banza kwanza wiyumvire imitahe yawe uyirunde mu bintu bito bito kwanza. Hari umuntu yibwira ngo agucuruza amagene vyunguka, urabizi baregereye babikora barakubwira ko batunguka, bagiye abana birirwa bayerera mu gisagara bagurisha amagura keka babikora atabwenge bagira. No, bafise ubwenge, ariko ahubwo ni utari yumvira neza ko arico vyokungukira, kubera wibwira ko ataco vyokungukira nyine. Ariko nturabaza ibintu byose kuri sini lobbying, uragenda ukabazagiza mpaka ukamenya ukuri. Kagura imitahe mu makampani nimba bishoboka, usanga ari sawa. Point number 5, cya gatanu rero, avoid debt. Ya magari mwakuze mwumva ngo urabona ngo umugabo ngo batagide ngo bari gisuma ngo sinzi bikoya, ukuri guhari nuko ukwiye gukwepa ideni. Hunga ideni, amadeni si ikintu kizima muri iyi si. Bakubwira ngo pay your fine interest, loans and credit cards. Imeze neza ko amadeni amwe agushira mu kaga yose uyishura, yakure mu nzira, niho sawa. Point number 6, live below your means. Bivuze ngo ubaho munsi y'amafaranga ukorera. Uwe nimba uhembwa 500,000 ntibivuze ngo ucubaho ibikwiranye na 500,000. Oya, uri kurihemukira, uhemukira n'abana bawe, uruvyaro rwawe n'igisekuruza cyawe, ukuragihemukira muri rusi abazokomoka ko bose uri kurabahemukira. Nidukwiye kuvyara abana kugira ngo baze bironderere. Oya, dukwiye kuvyara abana kugira ngo bazosange bararonderewe, ubutunzi bw'umuryango bukomeze bubandanye, uze witwa umuryango w'abakire. Muzokumva imiryango nk'aba Rothschild, onye abayahudi, mumva imiryango nk'aba Rockefeller, imiryango ikomakomeye. Si kuvuga ngo batunze uyu munsi. Hari umuvyeyi yicaye arimvira ati je nkeneye gutunga kugira ngo abana banje bari kazoza izina ryanjye rize rikomeze nk'umuryango w'abatunzi, apana umuryango w'umutunzi. Umuryango w'abatunzi biratandukanye niba uri kubyumva neza wa muntu we. Hano kuri Malengo Media bivuze ngo point number 6 nako ingingo ya 6, live below your means. Baho munsi y'ivyo y'amafaranga uca basi. Urakwera 500,000 ku kwezi, dufate basi umuriyoni, ugacubaho ugura ama whisky ya 400,000, ugacubaho buri munsi ari nyama. Uravyemeza neza ko umugambi w'ubutunzi uzogera ko biragoye. Uravyumva? Umva biragoye. Ariyo mama kubwira ngo nimba witeze kuzotunga kubera Imana izo gutakwa amahirwe aho naho uribeshe. Bibiri ivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Itunga ryo ngo urihabwa n'abavyeyi. Kuko batavuze ngo itunga n'umugore byose bihabwa n'Imana. Kuko ibavuze ngo ivy'amatunga n'ibiki byose bihabwa n'abavyeyi. Nuko uteguye neza umwana wawe adashobora gukena muri iyi si.
nimba uri kubyumva neza ni kuva ubutunzi bukurimwo si Imana ibugushakira nta manu izokoroka hano ku isi ntibaho. Ikindi kandi bakubwiye ngo live below your means ni point number 6 ni kuvuga nimero 6 baho munsi y'amafaranga ukorera. Nimba ukorera umuriyoni kuko utobeshwaho ku kwezi na 200,000 ibintu byo kubaho nka boss ujya neza 24 ngo oya kujya neza si bikwima bazokubwira ngo birangira dupfuye shango enjoy ngerega ubuzima ni bugufi. Hari igihe bukubana burebure iyo ukenye rero bukakubihana bukaba burefu mu nsheri ugasigara wumiwe. Wewe bakubesha ngo ufise amafaranga ajyango nimba ari nyamihereze nimba ari biki byose ngo tamwerega ngo bizorangira upfuye bikaribwa n'abandi biriwe n'abandi bakavuga ngo twe twariye kubera naka ikibazo kiri ha gupfira nabi n'abana waronse amafaranga menshi urapfuye umugore nta kazi yagira abana bara batangiye kujya gusabiriza mu miryango kubera ya gahunda ngo bizorangira upfuye mani upfuye uramvye naho itungo waragiye ukagiyonona ukajyaya ugacuramba erega wofuma upfa kare wari ufise amafaranga utariye ntuzopfana kwicuza ha kwibwira ngo uzopfejo ukayarimagura ugacuramba ukabana ubukene umugore agusuzugura abana bajya kurobeza mu mihana amakosa araya akazi ufise ni kamaho oya pe basi naho wopfa kare abana se naho bazopfa kare abana baraciye hari bazababwira ngo byagenze gute biragoye. Kindi kandi rero tukiri ku ngingo ya 6 live below your means avoid overspending cyakubiri no gukoresha amafaranga arenza yakenewe bakoresha amafaranga buri kamwe umuntu agusavye ibihumbi 10 umuhaye 40,000 ivyo nibiki agusavye ibihumbi 10 muha ivyo nyine nima nabigana icyo kuguhereza ibirenze ibyo wayisavye hari igihe usanga yibesha hari igihe usanga nyene yo guha ibirenze uko n'Imana ifise byose mugabo turi abantu twebwe umuntu agusavye ibihumbi 10 muha ivyo nyine kandi ibyo birumvikana. Ariko mu gihe kirazira gutanga amafaranga arenza yukorera bijya mwabwiwe niyo bakamana ngo utanze menshi oya ufise ibihumbi 10 ukeneye gutanga ibihumbi 10 nyine uri kijuju Bibiliya ngo ko wataye ubwenge nanjye nzoguta. Point number 7 ikindwi rero educate yourself yigishe learn about personal finance and investing iga ivyo amafaranga uko yakoresha ku giti cyawe ivyo vyige ikindi kandi investing gushora igishoro mu bintu yana byo kwicara ngo uje ngo amafaranga ndayakwera ibiri byo kubitsa amafaranga muri konte gusa ntaca ariko arakora navyo nubundi bubwa bose ntukanye nyene ariko navyo urumva si ikintu kizima oya si ikintu kizima pe. Iga amafaranga ufise amafaranga ntakicare amafaranga aguma akora kandi nambaga batungwa n'akazi kamwe ako nakajyama ndagutekereye. Ikindi kandi hari ibintu vya investment nyene some popular investment options include harimo nka stocks, number 2 real estate, number 3 mutual funds, number 4 index funds, number 5 retirement accounts e.g. hariho nka 401k canke IRA vyose ni ibintu byoshobora gukora kugira ngo nyene ibintu by'ubutunzi bikomeze bije imbere. Ibi tuzobija ko mu kindi kiganiro by'iterambere mumenye ngo umuntu ashobora kwiteza imbere guterega huri si utegerezwa kuburi hari amafaranga agiye wonona ari gutuma uno munsi wisangura handi wamubona abandi mwibarabara mu kujya bokawirukanga ubise imiduga y'abandi kandi ari ukwiye kubona ari kwirukanza abandi mu nzira bakubisa bahunga ikibazo nibohunga ahubwo ni uhunga ugenda wiruka ugira ntakugonge urumva wiri gutonze ngo wipakize mu ibisi wari ukwiye kuba ufise imodoka twisuza amafaranga ufise twisuza amafaranga ukorera bipfira hehe sahandi bipfira kuri wewe nimba wibizera ko bipfira handi urabesha you are the problem ikibazo ni wewe ntukabeshero so wapabanye ngo urabona ngo ntacyo yansigiye niyo mpamvu nkenye so nta kibazo afise ni ufise ikibazo wewe uri kunyumva uko ufise ubwenge bw'umuntu mukuru ukaba hari igihe usanga bigoye mu buzima ugasanga hari ukuntu tuzi twabuze hari ukuntu ubwenge bwabuze kuko haragera igihe basukabura akazi mugabo ntukabura ubwenge biratandukanye ibyo bintu niba wabura akazi uzugira ubwenge utume wihangira imirimo wewe uri kurifata nk'umutawuneri nta mandazi wokaranga nta macapati wokanda why
umwana wa ruguru aca ava ruguru aze ngaha kubita icyapati ngaha mu gisagara zikande kandi acuruze n'amagi mu minsi 2 aguhamagare utangure kumukorera widoge ngo je n'umunyagisagara mane ngo je ngo nta muntu angaya ngo umunyagisagara ata amafaranga ufise igisagara kivuzi nizeye. Ubu tuzobananya rero kuri Malengo Media n'ikiganiro gikurikira ikiye mu vy'iterambere nyene mu kuba bakwiye kumera neza navyo biganiro mwari umaze imisi muri ko muraraba navyo vuba biraje ibintu bikomeze biryohe ariko indoto zawe rimba ari gukira kuko ndi kubitegerezwa kumera nyene. Hari urumva kubira ngo je mfise indoto zo kuba umukene ntaba menya uko rero utwara amafaranga yawe. Rero nitwa Kim naho butaha kuri Malengo Media.